Ishirahamwe ryo gutumatumanako amakuru Vietel Burundi ryaratsindiye agashimwe mpuzamakungu kitiriwe Stevie Award. Ako gashimwe katangiwe i Roma mu Butaliyano kuwa 21 Gitugutu 2016. Iryo shirahamwe ryahawe ako gashimwe kuko ryateye intambwe bimwe biboneka rikarangura ibitari bike mu Burundi. Lumitel rero ryagaragaye nk'ishirahamwe ryakoze neza muri uno mwaka. Ivyo bikabonekera mu buryo ryanyarukije kubaka ibitari bike mu ntumbero yo gushinga umuhora waryo mu Burundi mu guteza imbere ubuhinga bwa informatique kugira ngo rishobore guteza imbere ubuhinga bwaryo bwo gutumatumanako amakuru hakoreshejwe za smartphone hamwe mbere no gushiraho imihora yo gukwiragiza amakuru mu bibanza vya kure. Umuyobozi mukuru wa Vietel Burundi aratanga umuco kubijanye nako gashimwe baronse. Lumitel got silver prize for company startup of the year. Lumitel yararose agashimwe Stevie Award kuno mwaka tukaronkera i Roma kuwa 21 Gitugutu. 21 October. The step of work world's premier business award. Nubushimwe bwa mbere buhabwa bakoze ibishimishije yaba amashirahamwe canke abahinga bo kwisi yose. The achievement and positive contribution of organization and working professional worldwide. Lumitel uzwi nk'umuhoro ukoresha ubuhinga bushasha kandi ushimisha cyane urwaruka kuko warufashije mu gushiraho ico bise SIM étudiant internet inyaruka kandi zimbutse igiciro gito cyo guhamagarana hamwe mbere n'ubuhinga bushasha nko gushiraho umuhora wa mbere unyaruka wa internet mu Burundi bita 4G hatibaguye n'ubuhinga bwa Lumikash. Urongoye Lumitel mu Burundi avuga ko bagiye kubandanya bashimisha abanywanyi. First of all, on behalf of Lumitel, I want to say thank you to every customer of Lumitel who together with us from first time until now. Ubwa mbere ku izina ry'urwego nshingwa ntwaro rwa Lumitel ndashimiye abanywanyi bacu bose bagumanye natwe. Ndashimiye n'abakozi ba Lumitel bakoze batiziganya ngo iryo shirahamwe rikorere neza abanywanyi. Inyuma yo kuronka kano gashimwe tugiye kongereza ingoga mu gufasha abanywanyi bacu. We hope the phone is provided by Lumitel. Twizeye ko amatelefone atangwa na Lumitel azobangira akamaro ku banywanyi bacu b'abarundi. Turafise n'umugambi wo kongereza ivyo dukorera abanywanyi mu ntumbero yo gufasha abarundi benshi muri kazoza. To serve more people better Burundi in future. Nyuma y'umwaka umwe gusa ishirahamwe Vietel ritanguye mu Burundi ryari rimaze gushiraho ibikoresho vyaryo bifasha mu gutumatumanako amakuru mu bibanza 630 bikwiragiye mu gihugu kandi umuhora waryo ugafata ku bice hafi 99% by'ubutaka bw'u Burundi rikoresheje umuhora wa fibre optique ungana n'ibirometero 3300.